Haleluya. Wa Kristo haleluya. Abayisilamu amaro y'Imana abe kuri mwebwe. Nkuko mwavyumvise tugiye kumara iminota 20 turabira hamwe icigwa kidasanzwe, icigwa mwabwiwe, icigwa kivuga kiti mbega Yesu ni Imana. Haleluya. Rero iki cigwa ndasaba kugira ngo buri muntu wese ari ngaha antiza amatwi, aho muhagaze mutekereze, mwumvirize amajambo agiye kuvugwa kuvyerekeranye n'iki cigwa. Narindi hari abantu benshi bari basanzwe bafise iki kibazo bakakigendana ariko bakabura inyishu. Twisunze rero ibitabo vyeranda tugiye kurabira hamwe mbega mu vy'ukuri Yesu ni Imana canke si Imana. Haleluya. Rero ndagomba yuko mumenya ibi. Bamwe bavuga ngo Yesu ni umuhanuzi, abandi bakavuga ngo ni intumwa, abandi bakavuga ngo ni umwana w'Imana. Rero Yesu uko wo muvuga kose bivanye naho ugeza gutahura nta kosa urakora. Sivyo none gahe? Nta kosa urakora. Uvuga ko ari umuhanuzi sawa, uvuga ko ari intumwa sawa. Reka turabire hamwe rero. Twebwe abakristo turemera tudakekeranya ko Yesu ari iki? Ari Imana. Musomaji. Mumpe Michael mbyumbiwe. Ndagomba turabe neza by'ukuri Yesu ni Imana canke si Imana, kuko iki kibazo cyama cyabagijwe ibihe byose, igihe cyose habe gikorane nyiki kibazo cyama cyagenje gute, cyama cyabagijwe. Tugomba tubaze inyandiko rero turabe nuyiba mu by'ukuri Yesu ari Imana. Nibazo neza yuko buri muntu wese yaje ngaha yazanywe no gushaka gutahura. Nibaza yuko iki kibazo ibihe kimaze kibazwa n'inshuro tumaze kucishura n'inshuro nyinshi, ahubwo mbere sinarinzi ko ikibazo nk'iki kibazwa, ikibazo gusa nuko harimo bamwe bizi bamaze kugira ngo ntibumve aya majambo. Musomaji baba nadani kwamba uko tayari kabisa. Sawa, turabe rero Yohana 8:56 dutangura icigwa rero. Nyarutsa inyandiko. Yohana 8:56 hari amajambo aravuga ngo iki? Haravuga ngo 56. Yego. Aburahamu sogokuruza wanyu yari yarahamiye kubona umunsi wanje kandi yarawubonye aranezerwa neza cyane. Ngo nukorera abayuda baramubwira ngo iki? Batubutara bari imyaka 50 ngo barabonye Aburahamu. Banza ugeze ngaho musomaji. Nuko abayuda bari ngaho baramubwira bati ni by'ukuri wewe utaramara n'imyaka 50 ngo warabonye Aburahamu? Nivyo abayuda bari bamuzi Yesu nk'umuntu muto, ariko mwibuke neza yuko Yesu yavuze ngo Aburahamu yarifuje kubona umunsi wanje, kandi uwo munsi yarabonye aragenza gute? Aranezerwa. Bandanya. Yesu arababwira ngo ati nukuri ndababwire Aburahamu ataravuka jewe namwe ndiho. Haleluya wa Kristo. Amena. Yesu yishuye ababwira ati nukuri ndababwire Aburahamu ataravuka jewe namwe ndiho. Mu yandi majambo ikintu cyamyeho yamye ariho nindiho. Mu yandi majambo ninde? Nindiho yamye ariho. None ikibazo ko yamye ariho abayuda bakamubwiye ngo nturamara n'imyaka 50 yariho ari iki? Yariho ameze gute? Musomaji nambaba Qur'ani tukufu sura ya 4 aya ya 171. Nyabutse nyandiko. Qur'ani tukufu 4:171 hari amajambo avuga ngo iki? Haravuga ngo Qur'an havuga ngo iki? Enyi watu wa kitabu, mwebwe abantu mwahawe igitabo, pituke mpaka katika dini yenu, nimukarenge imbibe mu byo mwizera, wala msimuseme Mwenyezi Mungu isipokuwa kwa lililo kweli, ariko nimukavuga Imana kiretse iby'ukuri gusa. Hakika basi Isa mwana wa Maryam ni iby'ukuri atankeka uwo Yesu mwana wa Maria ni mtume wa Mwenyezi Mungu, ni intumwa y'Imana, na neno lake tu ni jambo jiwe alilompelekea Mariamu yazaniwe Maria. Haleluya. Na ni roho iliyotoka kwake, kandi ni muhemu w'Imana yavuye kuhoraho. Haleluya. Abayisilamu ndabona baranezerewe. Hajya tubonye ibintu bingahe? Bitatu. Tubonye ngo Yesu ni intumwa y'iki? Y'Imana. Kabiri tubonye ngo ni jambo jiwe. Gatatu tubonye ngo kandi ni muhemu yavuye hehe? Ku Mana. Ubu rero hajya tubonye
tubonye ngo na nenorake n'ijambo ryavuye hehe kuhoraho. None ko tubonye ngo Aburahamu atarabaho Yesu yarariho, Korani iratwishuye neza itubwiye ngo yarariho ari jambo wiki w'Imana. Haleluya, amena. Yarari hari jambo wiki w'Imana. Neza cyane. Nababwiye nti umutahura nk'intumwa nibwo rugerugeze, umutahura nk'umuhanuzi nibwo rugerugeze. Ariko reka turabe inyandiko nyeranda icyo zitubwira. Tubonye ngo yarariho ari jambo w'Imana kandi ari mpwemu. Mana cyabwe cyubahiro, amena. None jambo w'Imana gisobanura iki? Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana igice cya mbere. Nyarutse inyandiko musomaje. Uko jambo yihinduye umuntu ni Yesu Kristo. Banzugezaho uko jambo inde jambo umwe tubonye muri Korani ko yari jambo w'Imana, ngo uko jambo yihinduye umuntu ni wende niwe Yesu Kristo. Banzu usomere umurongo wa 14 ngaho nyene mu gice cya mbere. 14 haravuga ngo kandi uwo jambo yihaye umubiri abana natwe. Kandi uwo jambo yihaye umubiri abana nabande natwe twitegereza ubwiza bwiwe. Yawihaye ryari? Cya gihe yavukira kuri Mariya. Mana cyabwe cyubahiro. Yihaye umubiri kugira ngo ashobore kubana natwe abantu bafise iki umubiri. Bandanya ngo yihaye umubiri abana natwe twitegereza ubwiza bwiwe. Twitegereza ubwiza bwiwe. Imana yacu ihabwa icyubahiro, amena. Rero uyu jambo yihaye umubiri kugira ngo bikunde abana natwe abantu bafise umubiri, kugira ngo bishoboke twitegereze ubwiza bwiwe. Mu murongo wa mbere ngaho nyene rero haravuga ngo ubwa mbere na mbere jambo yariho. Ndabasabe mwumvirize neza. Ubwa mbere na mbere, bavuze ubwa mbere na mbere ni ryari? Ni gihe Aburahamu atari bwabeho. Jambo yari ameze gute? Jambo yariho kandi uwo jambo yahoranye n'Imana. Yahoranye n'Imana kandi uwo jambo yari Imana. Neza cyane. Ubwa mbere na mbere jambo yariho kandi uwo jambo yahoranye n'Imana. Gatatu yari iki? Imana. Kibazo kiti mbega Yesu ni Imana? Twabonye ko jambo uwo yihaye umubiri ari inde? Ari Yesu Kristo. Uwo yarasanzwe ari iki? Ari Imana. Bandanya ngo twitegereze ubwiza bwiwe. N'ubwiza bumeze nk'umwagazi w'intama abakwase. Uwo yahoranye n'Imana ubwa mbere na mbere. Yego, byose byaremwe nawe. Banzu rindire. Uwo yahoranye n'Imana ubwa mbere na mbere, byose byaremwe nande? Nawe. Bavuze byose babashatse kuvuga iki? Babashatse kuvuga ko ibintu byose biri ku isi bihumeka n'ibidahumeka niwe yabiremye. Haleluya. N'abatamwemera bose niwe yagenje gute? Niwe yabaremye. Haleluya. Bandanya ngo byose byaremwe nawe. Mu byaremwe byose nta kintu na kimwe kitaremwe nawe. Haleluya. Mu bintu byose byabayeho nta na kimwe kitaremwe nawe. None iyo tuvuze ngo umuremyi tuba dushatse kuvuga iki? Itanguriro rimwe somera iryo jambo ry'umutwe. Umuremyi ninde? Itanguriro rimwe haravuga ngo ubwa mbere na mbere. Soma iryo jambo ry'umutwe. Imana irema ijuru n'isi n'ibiremwa byose. Igeretse ngaho. Kumbe bwa bundi uwo yaremye byose kandi akaho ubwa mbere na mbere niwe Mana yaremye ijuru n'iki n'isi. Haleluya. Ikigwa kirabaza kiti mbega Yesu ni Imana? Turamaze kubona neza yuko Yesu Kristo avugwa ko ari we muremyi w'ibiriho byose. Abamwemera n'abatamwemera niwe yagenje gute? Niwe yabaremye. Haleluya, amena. Mana cyabwe icyubahiro. Iki kibazo rero cyerekeranye n'iby'ubumana bwa Yesu nticyadutse ubu kuva na kera cyari kiriho. Kuva kera cyamye kiri. Hari abantu batigera batahura ibi bintu. Reka dusome ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cy'icumi hera ku murongo wa 30. Yesu yishura abayuda mu bagije kuvyerekeranye n'umwana bwiwe yabishuye ngo iki? Ngo jewe na data turi umwe. Yesu avuze ati jewe na data turi ikintu kimwe. Bandanya ngo jewe na data turi umwe. Yego. Babona abayuda bongera gutora amabuye ngo bayamutere. Tuhagarare gatoya. Igihe cyose ubumana bwa Yesu buvuzwe amabuye aratogwa. Haleluya.
amena amabuye agenza gute aratonga abayuda baca batera amabuye ngo bagenze gute ngo bayamutere kuko abatamwemera n'ubashaka baratera amabuye mu buryo butagaragara bandanya ngo Yesu ababwira ngo iki ati naberetse ibikorwa vyiza vyinshi bivuye kuri data yego ikibanesha amabuye muri ivyo bikorwa ni kihe abayuda baramwishura ngo bati nitugutera amabuye ku gikorwa ciza ariko nuko warogose kuko wewe uri umuntu ukigira imana yacu tugwanire cyane amena igihe cyose ubumana bwa Yesu buvuzwe amabuye yaratogwa mwumve aba bari cyo kimwe n'abandi buno musi bose batemera ubumana bwa Yesu batoya amabuye arababwira ati none muntera amabuye kubera ko gavyiza nakoze baravuga bati oya ko gavyiza turabishima nitwo gutera amabuye mugabo wewe nukuri umuntu ukigira imana yacu tugwanire cyane amena rero nibaza yuko muntu uri ngaha turiko turajana neza twumvikana ivy'ubumana bwa Yesu tubaze inyandiko ivyo gutera induru no gushangira uno musi bihagarike kugira ngo tubaze ivyanditswe hari abandi rero bari bafise amakenga adasanzwe kuvyerekanye n'ubumana bwa Yesu abo bantu nabo bahora babaza Yesu bati mbega kuri wewe uri imana canke hari iyindi mana musomaji nambaba ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana usomera igice cya 14 uhere ku murongo w'8 tugeze ku murongo w'10 turaba abandi bari bafite amakenga kugira ngo twumve bene ya makenga Yesu yayabamaze gute yarutse inyandiko Yohana 12 yego 14 umurongo w'8 14 ku murongo w'8 hari amajambo avuga ngo iki aravuga ngo Filipo aramubwira ati mugenzi twereke so bizoba bihaye Yesu amubaza ngo iki mbega ko nabanye nawe igihe kingana gicyo nurakaruha umenya ga Filipo imana yacu ihabwa icyubahiro amena ubonye jewe ababonye data haleluya amena Yesu yishuye Filipo aramubwira ati ewe Filipo aho nakabaniye nawe igihe kingana gutya nurakaruha umenya aramubwira ijambo rikomeye ngo uwumbonye ababonye data ubu ni Yesu ubwiwe yivugira ntabwo ari undi muntu ariko aramuvugira mana ahabwa icyubahiro amena rero hariho abantu benshi bameze nka Filipo bashaka kumva ari uko amatwi yabo yokeje Yesu ni Imana nibyo yabwiye Filipo ati umbonye ababonye data nta bindi bibazo bikwiye kuza ngaha umbonye ababonye data none Yesu uri Imana canke nturi Imana Luka 4:9-12 igitabo ca Luka 4:9-12 hari amajambo avuga ngo amujana Yerusalemu amuhagarika ku gatwe k'urusengero aramubwira ati ikororere hasi kuko vyanditswe bazokuragiza abamarayika biwe ngo bakuzigame kandi ngo bazokuramira mu maboko yabo ngo kumbure ntutsitare kwibuye Yesu aramwishura ati byaravuzwe ngo ntukagerageze uhoraho Imana yawe haleluya amena rero mwibuke neza aya majambo ari hagati ya Yesu n'umugwanizi bisigura ngo Yesu yishuye Satani aramubwira ati kandi vyanditswe ngo ntukagerageze uhoraho Imana yawe ibi rero aba nibo bakunda kuza ngaha bakavuga ngo discours direct na discours indirect ubu ni Yesu avyivugiye ntukagerageze uhoraho Imana yawe mana ahabwa icyubahiro amena Yesu arivugiye neza ko ari we Mana atagomba kugeragezwa na Satani Imana yacu ahabwa icyubahiro amena iby'ubumana bwa Yesu byaravuzwe uhereye kera hose mbere imyaka 700 Yesu atarabaho Yesaya 9 dusomere umurongo wa 6 umanuke twumve icyo abahanuzi bari baravuze ko bya Yesu nyarutse inyandiko igitabo cya Yesaya 9 ku murongo wa 6 hari amajambo avuga ngo iki kuko umwana atuvukiye nimwumvirize handitse ngo kuko umwana atuvukiye duhawe umwana w'umuhungu ubutware buzoba ku bitugu vyiwe azokwitwa igitangaza ndagomba ibi bintu muvyumvirize ivyo Yesaya yavuze kuri Yesu azokwitwa igitangaza icambere umujyanama kabiri Imana y'ubushobozi gatatu data wa twese ahoraho umukama w'amahoro haleluya wa Kristo uyu ni Yesaya
yabivuze imyaka amajana indwi Yesu atarabaho, avuga ku by'uwo muhungu azovuka ko azoba yitwa data wa twese ahoraho, Imana ahabwa icyubahiro. Amena. Mika 1:3 aba n'abahanuzi bari baravuze ivyande ivya Yesu. Nyarutse inyandiko igitabo ca Mika 1:3 hari amajambo avuga ngo iki? Ngo kuko Heraba uhoraho ahagurutse aviwe. Heraba uhoraho ahagurutse aviwe, agira manuke atambagire ku mpinga z'imisozi yo mw'isi, atambagire ku mpinga z'imisozi yo mw'isi. Haleluya, amena. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Yesu yaraje ari we uhoraho atambagira ku mpinga z'imisozi. Hariho abantu batigeze babica n'iki nikanda, nuno musi bakibaza ngo mbega Yesu ni uhoraho, ngo mbega Yesu ni Imana. Yaraje atambagira ku mpinga z'imisozi, abo ntibigeze babica n'iki nikanda. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Amena. Reka turabe mu nyandiko za Korani aya majambo barayashingira intare. Korani 3:39 soma tukuvuyeyo. Korani 3:39 turabe ibi birashingirwa intare tukabwirwa neza ko Yesu ari Imana. Nyarutsa alipokuwa akasimama chumbani akisali, igihe Zakariya yarahagaze mu cyumba senga, malaika wakamulingania, abamarayika baraza baramukikuza. Hakika Mwenyezi Mungu anakubashiria Yahya, baramubwira ati wewe Zakariya, Imana iguheza kicu umwana w'umuhungu yitwa Yohana, atakaye kuwa mwenye kusadikisha neno litokalo kwa Mwenyezi Mungu. Uwo niwe azoza aje gushitsa cyo gushingira intahe ijambo ryavuye mu kanwa k'uhoraho. Nani Bwana? Uyo azoshingirwa intahe na Yohana ni Imana. Nani Bwana? Ni Imana. Nani Bwana? Ni Imana. Na mtawa n'inzira na nabii kwa watu wema, n'umuhanuzi ku bantu bagororotse. Imana cyafituka. Amena. Rero ibi birasobanutse neza, no mu gihe ayo majambo yandikwa biragaragara neza yuko iri jambo ryerekana neza iyo bavuze ati ni Bwana bisobanurwa ngo ni Imana. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Amena. Reka tubandanye none ko ibi bivuzwe, mbega Yesu uri Imana? Reka tubaze Bibiliya Matayo 2:8, 13 na 17 turabe ikindi cyerekana ko Yesu ari Imana. Matayo 2:8, 13 gushika 17, 16 gushika 17 hari amajambo avuga ngo yego maze babigishwa 11, abigisha 11 bajigarira ku musozi Yesu yabarangiye. Eza cyane bamubonye bagira gute? Baramusenga, banzugezaho Yesu bamubonye baragenza gute? Baramusenga. Bamusenze kubera ari iki? Kubera ari Imana, kandi ntiyababujije, nigeze babuze. Baramusenga ariko bamubonye baramusenga, ariko bamwe barakekeranya. Imana yacu tuganire cyane. Yesu arabegera arababwira ati, ni jewe nahawe ububasha bwose mu ijuru no mu isi. Haleluya wa Kristo. Amena. Nahawe ububasha hehe? Mu ijuru no mu isi. Neza cyane, igeretse ngaho musomaji. Yesu ni Imana kuko yarasenzwe kandi iyo Mana Yesu nyene ntiyababujije ngo ntimusenge. Imana yacu icyubahiro. Amena. Reka kandi tubaze Korani, mbega nawe urashinga naye yuko yahawe ubasha mu ijuru no mu isi. Korani igice cya 3 umurongo wa 45 nyarutse inyandiko. Korani takatifu iyo 43:45 nyarutse inyandiko. Korani 3:45 hari amajambo avuga ngo iki? 3:45 avuga ngo iki? Aravuga ngo kumukene wali pose bamalayika. Ibuka ko malayika yavuze ngo ewe Maria, wewe Maria, Mwenyezi Mungu anakupa habari njema. Malaika Imana ikuzaniye inkuru nziza, kuzaa mtoto bila mume, uzovyara umwana utabonanye n'umugabo. Bali kwa kutamkwa, kuko gusa vyavuzwe. Neno tulitokalo kwake, ijambo ryavuye kuhoraho, na kukwambia za zikubwira ngo vyara, ukazaa pasina kuingiliwa, uzovyara atamugabo arinze kuboneka. Jina lake ni Masihi Isa mwana wa Maria. Bukebuke uwo mwana azovuga kuri Maria, izina ryiwe ni Yesu umwana wa Maria, mwenye heshima katika dunia na ahera. Nyeni cyubahiro mwisi no mwijuru. Mwenye heshima katika dunia na ahera. Ni nyeni cyubahiro mwisi no mwijuru. Haleluya. Amena. Ibyo bivuzwe muri Korani. Yesu muri Matayo twabonye ngo yahubasha mwijuru no mwijuru. Noneho Korani ibishingiye inaye.
Imana yacu yahabwa icyubahiro. Amena. None rero reka turabe uyu yavuzwe ngaha Abaheburayo 1:8 kwarinye n'icyubahiro mw'ijuru no mw'isi. Mbega ni by'ukuri ibi bintu nibyo? Abaheburayo 1:8 nyarutse nyandiko. Igitabo cy'Abaheburayo 1:8 hari amajambo avuga ngo iki? Haravuga ngo Abaheburayo 1:8 ariko ivyo umwana wayo yabivuze ati ngoma yawe Mana ihangamye ibihe bidashira. Haleluya, amena. Aya majambo nashaka muyumvirize neza. Mbega ikibazo, Yesu ni Imana si Imana? Yesu ni Imana si Imana? Imana yacu ihabwa icyubahiro. Takibir. Ejo wowe uravuga ko yatumwe, yari intumwa ku isi yose, yari yatumwe ni Imana. Uno munsi kandi ugahindura ngo ni Imana. Mwe mubona ko mufise inyigisho kwe zishobora kuyobora abantu mu nzira igororose? Waislamu birashoboka? Ikibazo nahejeje. Sijatoa hata andiko moja, mada nimeshamaliza. Nimemaliza sijamaliza? Nimemaliza kabisa. Alafu nataka kuwaonesha wanaotafsiri Biblia ya Kirundi wanatoa maneno mkiswahili. Abasiguye Biblia bakura majambo muri Biblia y'igiswahili bayimurira mu Kirundi. Ikosa bagize. Zani yo Biblia jana haja. Biblia y'igiswahili jana haja. Ni Kirundi zose. Ndabereka umurongo yasomye mu Kirundi bavuga yuko abigishwa ba Yesu basenze Yesu. Bawusome mu Giswahili mumve ya majambo n'ukuntu bahinduye mu Kirundi. Turondere n'abandi uone manyanga yako hapo. Matayo 2:8-16. Matayo 2:8-16. Wowe atanze ujya murongo genda ukubisa uwundi. Usa nujya nyene wewe watanze. Umviriza ikinyoma ngaho. Gikuiti guashasha. Soma hiyo wakamsujudia. Sio kumusenga. Matayo 2:8-16. Na honyene mwalimu, maamkizi ya zamani ilikuwa kusujudiana. Haravuga inda muso za kera kwari kunamira umuntu, ndi kwari kumusenga, kwari kumuramusa. Umviriza ukuntu babisiguye kuri Yesu bakabisigura no kubandi. Umve ko bisa kandi ari jambo rimwe. Kuri Yesu bashiramo manjonjo. Kuri Dawidi kubandi wakasema kumsujudia. Awa mwebwe takibir. Allahu Akbar. Soma hiyo mkiswahili cyangwa mu Kirundi. Bazi Kiswahili uje no mu Kirundi. Haravuga mu Kiswahili haravuga na wale wanafunzi 11 wakaenda Galilaya mpaka mlima ule alioagiza Yesu. Na walipomwona bamaze kubona Yesu abigishwa ba Yesu aho ni mu Kiswahili walimsujudia baramunamira. Nizo zari ndamukanyo za kera. Adamu yunamiwe n'abamarayika. Adamu akusujudiwa na malaika. Alisujudiwa. Alikuwa ni Mungu? Hapana. Yusufu alisujudiwa na watu 13. Alikuwa ni Mungu? Hapana. Ngoja usikie gisi waliliandika kwa Yesu mkirundi, usikie na kuwangine. Uyo murongo nyene bawusome mu Giswahili abigishwa ba Yesu bunamira Yesu. Ndi kwari kumusenga, kwari kumuramusa. Soma mu Kirundi wumve. Mu Kirundi baciye bandika bati maze babigishwa 11 baja i Galilaya ku musozi Yesu yabarangiye. Bamubonye baramusenga. Urumva rero ariko bamwe barakekeranya banzurinti. Samueli wa pili 1:1. Samueli some ya Kiswahili usikie. Vile kama kwa Yesu usikie. Mkiswahili na Mkirundi. Samueli wa pili uongo wenu. Samueli wa pili 1:1 inasema vipi? Kwa wale wanaosoma na kuandika Samueli wa pili tukienda kuri Dawidi kuja nyene mu Kiswahili wakamsujudia.
turabe no mu Kirundi ko bandise ngo baramusenga. Inasema Samueli wa pili 1:1. Ikawa baada ya kufa kwake Sauli, ndio hapo Daudi aliporudi katika kuwaua Amaleki, naye Daudi amekaa siku 2 katika Siklagi. Hata siku ya 3 ikawa, tazama, akaja mtu kutoka kambi ya Sauli, nguo zake zimeraruliwa, ndio tena ana mavumbi kichwani mwake. Basi ikawa alipomfikia Daudi, alipomfikia Daudi, ndio akaanguka chini, akamsujudia. Takbir. Allahu akbar. Na huyo anakuwa Mungu. Na Daudi mumusenge nawe ni imana. Rindira letu vyumbe mu Kirundi muri Matayo 18:16 havuga yuko abigishwa ba Yesu baramunamiye. Mu Giswahili bavuga ngo wakamsujudia, mu Kirundi baca barahindura ngo baramusenga. Dawidi Samueli wa 2:1 wakamsujudia. Umviriza mu Kirundi nayo kuri Dawidi aravuga, umve karamu y'ikinyoma rero barabahenze. Soma ngaha mu Kirundi igitabo cya 2 cya Samueli, igice cya 1 ku murongo wa 1. Sauli amaze gutanga, Daudi na watabarusa avuye kugeseza Abameleki. Msikie kalamu sasa ya Mrundi alitafsiri Kirundi kwa Daudi, abakusema kumusenga wakageuza maneno. Amaze 2 Sikulagi, ku munsi ugira 3, haza umuntu avuye aho Sauli yarashagaje, yitandamuriye ku impuzu ziwe, yiyoreye ivu mu mutwe, ashize imbere ya Dawidi, akubita inkoro hasi, aramunamira. Unaona sasa kubari kibatandise aramusenga mwa kuri Yesu. Takbir. Allahu akbar. Na cyanyegejwe kitazogira gute, kitazomenyekana. Ikinyoma kwitugwashashe saho gutuma umwana ngaha. Ora ngaha Bibiliya yose ku ruhande kubaho ukujyo ikorowani yose hagati ibintu by'ubuzima, mbega kagari na karonga gutu duharage. Takbir. Allahu akbar. Kitimoto hapa hanyuma aravuga ngo Yesu n'umuremyi, niwe yaremye ibintu byose. Hahindukira Abayisilamu ngo Yesu niwe yagize gute, ngo niwe yabaremye. Ariko mtama ubu kweli wewe uri mukuri kabisa. Kolosai igice cya 1:15 umurongo wa 15. Abikolosai igice cya 1 ku murongo wa 15 havuga gute? Haravuga mwarimu ku basoma n'abandika, hagasubira hakavuga. Abikolosai 1:15 havuga gute? Havuga uku Kristo uwariwe ngo ni igikorwa ciwe, niwe shusho y'Imana itaboneka. Yande shusho yande Kristo niwe shusho y'Imana itaboneka. Bandanya Kristo uya ni Paulo avuga amajambo. Bandanya Kristo niwe mfura mu vyaremwe vyose. Kumbe yararemwe nawe. Yararemwe. Oho, wao utubwira ko yaturemye kandi nawe yararemwe. Anaitizama mpya, haijui tangu kuzaliwa alikuwa hajaijua. Ataitoa wapi? Yuko anaisoma. Takbir. Allahu akbar. Posho hiyo babu na kuonja kidogo, usubiri ukoroke na kumenita. Takbir. Allahu akbar. Kurugo rero Abayisilamu, Yesu ni numa y'Imana. Twebwe Abayisilamu turakunda Yesu, ariko kubera tutavuga ko ari Imana niyo batubwira ngo nditumukunda. Twebwe Yesu turamukunda, tumuha icyubahiro kimukwiye. Yesu si Imana. Mbega Bibiliya wowe utubwira ko Yesu afise icyubahiro nyabaki. Umviriza Bibiliya, ariko je sinzi yuko aba mu gusoma Bibiliya bambaye amarori ariko biyo vyimbaho nibabona. Ivyakozwe ni 3:13 ndabanyonyore munyonyoki. Ivyakozwe ni 3:13 havuga gute? Imana ya Aburahamu
Imana ya Aburahamu na Isaka na Isaka na Yakobo na Yakobo ariyo Mana y'abasogokuruza yashimagije umushumba wayo inde umushumba wayo Yesu umushumba. Imana abayisilamu irashaka kuba umushumba? Impossible. Wewe wavuye ngaha urashaka gushingira inaye yuko Imana ari umushumba kabisa. Urazi ko mwe mutuka Imana kabisa. Takbir. Allahu akbar. Mwe muzoshikira ku rubanza imbere y'Imana. Wewe wemeza ko Imana ari umushumba n'akazi kawe. Aicho kiza cyo kuzuka kizoshikira n'akazi kawe. Hanyuma avuga kajambo ngo Bwana. Jesi nziko we igiswahili urakizi neza. Bwana, urazi cyo Bwana gisigura? Abavugishwa Mana bose ni Bwana. Turese n'abavugishwa Mana n'abantu basanzwe. Pilato ni Bwana n'abacaba Imana. Waislamu nioneshe. Pilato ni Bwana. Matayo 27:62. Matayo 27:62 alichukua kaneno mkoroani eti Bwana. Yesu wanasema atakuwa Bwana. Yana tafsiri eti Mungu. Lakini hapo tafsiri Mungu tuone. 27:62 tena nakupa mtu wa kawaida, mtu wa hovyo sana, Pilato. Labda amekusudia Yesu atakuwa bwana harusi Inasema yani hiyo hoja naizalilisha kabisa. Usirudi tena kuizungumza hapa. Hata mwenye kuoa anaitwa bwana harusi bana. Inasema 27:62 umviriza haja na Pilato ni Bwana. Acha Imana leo. Hata siku ya pili ndiyo iliyo baada ya maandalio. Wakuu wa makuhani na Mafarisayo wakamkusanyikia Pilato. Wakasema Bwana. Nani? Bwana. Alaki umesoma vizuri. Ndio hivi. Unawatanganishia. Hamna ni hivyo. Imeandikwa Bwana sio bibi. Wakasema Bwana. Bwana Pilato. Tulia. Ngomviriza mbikora wani biravuga ngo Yesu Bwana ngo ni Mungu. Yoho, rudi ukasome mzee. Rudi ukasome, haujajua kitu. Suleiman ni Bwana, Daudi ni Bwana, Ibrahim ni Bwana, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Bwana. Kidume. Ukibisha na kupiga maandiko 1000 ndani ya Biblia na Qur'an. Si mchezo hapa. Takbir. Allahu akbar. Mwenyekiti baada ikanga hapa. Uwe na tabia kuonesha dakika, mtu anajipanga. Sio ni surprise. Eti umemaliza na hujanionyesha dakika. Bado ngapi? Bado 8. 8 zipo. Mbona 8 nyingi? Mimi nilikuwa John nimeshamaliza. Kumbe mada nimeshaijibu dakika 12. Ndabanyonyere change. Change ndabagirimba basi. Ndabanyonyore. Kanyaga. Yesu si Imana, Yesu ni ntumwa y'Imana. Hanyuma taravuga ngo Yesu wenye nubwiwe ngo aravyemera ngo arabyishingirira yuko ari Imana. Woshaka kubeshera Yesu. Yesu yaremeye ko ari Imana. Luka 18:18. Ubutumwa bwiza nkuko bwanditswe na Luka. Igice c'18. Ku murongo w'18. Tumve ko avyemera cyangwa ko avyanga. Havuga gute? Umukuru w'isinagoga aramubaza ati, mwigisha mwiza, nkora iki ngo nze ndaga ubugingo budashira? Yesu aramubaza ati, unyitira iki mwiza? Nta mwiza atari umwe. Nta mwiza atari umwe. Ninde? Iwe Mana. Aravyemeye cyangwa aravyanse? Aravyanse. Ovyo. Ariko arayiraba. Takbir. Allahu akbar. Andiko ndakwigisha ku buntu ndamahera ndagusaba nakazi kawe. Kuko rero Yesu yaranse si Imana. Hariyo Imana hamwe nawe. Ariko je sinzi kabisa. Naho muvuga rimwe ngo baswahili ngo baraharira ariko ngaho kabisa. Ibi turiko turasoma muri Bibiliya yiwanyu. Mukresa mashengeri wanyu. Yesu yihakanira ko atari Imana.
Yohana 20:17. ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana 20:17 haravuga. Havuga gute? Yesu aramubwira ati nunkoreko kuko ntaraduga kwa data ariko genda kwa bene data ubabarira uti agira duge kwa se ari we so uti ku mana yiwe kumbe Yesu arafise imana uti ku mana yiwe ariyo mana yanyu. Haleluya. Kimya wamekufa kushine hii wote kumbe imana yanyu niyo mana ya Yesu, imvugo ya Yesu wowe ukayihakana hanyuma ukatubwira twebwe nitwe tudakunda Yesu. Kumbe ni n'abayisilamu bakunda Yesu, tumuha icubahiro kimukwiye. Wowe uvuga ko ari imana akakwihakana akubwira ati Yesu ndi imana, imana yawe niyo mana yanje. None wumva hagati ya twebwe namwe yebwe ni bande bemera amajambo ya Yesu? Takbir. Allahu akbar. Matayo 15:7. ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo. Umviriza rero Yesu hajya 15:7 haravuga. Arahejeje ikigwa Yesu 15:7 haravuga. havuga gute? Mwandyaryammwe. Yesaya yavuze neza ibyo yavugishwa n'Imana kuri mwebwe. Yesaya yavuze neza ibyo yavugishwa n'Imana kuri mwebwe. Ataba abantu banyubahisha iminwa yabo. Wewe ndagushimwe babi Yesu, urakoze mana. Yesu arakwihakane bandanye. Banyubahisha iminwa yabo ariko imitima yabo iri kure yanje. Kubera iki? Basengera ubusa Musenga Yesu, basengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari ibyagezwe n'abantu. Takbir. Allahu akbar. Haleluya. Bahezi. Waislamu nimemaliza sijamaliza? Tayari baba. Nimemaliza. Ikibazo cha Herode ni chaheze. Hao ni waje kwa lingine andiko baba lao. Ni wanyonyore tena. Matayo 2:21. Basha ndabanyonyora umunsi munyonyoke. Takbir. Matayo 2:21 havuga gute? haravuga umuntu wese amvumereza ati mwami mwami. Umuntu wese amvumereza ati mwami mwami. Si wazokwinjira mu bwami bwo mwijoro. Yesu aranse. Ndagushima babi Yesu, urakoze mana. Ubwami bwawe buze si wewe puhoshi. Genda ndakwaza bandanya ninde atari ukora ibyo data wo mwijoro agomba. Bajya bakora ibyo data wo mwijoro agomba, basenga bagashira umutwe hasi, imbere yo gusenga bagakaraba amaboko n'amaguru, bakambara ikanzu nka Yesu, bakisonzesha. Abo ni b'Imana ishaka. Bandanya. Bazombwira kuri wa munsi ngo mwese muzogenda kuri Yesu kuri wa munsi w'umuhero. Mwami ntitwavugishwa n'Imana mu izina ryawe. Mwami ntitwasenda abadayimoni mu izina ryawe. Toka pepo kwa jina la Yesu. Toka pepo kwa jina la Yesu. Ni bande babikora hagati y'abayisilamu n'abakristo? Bandanya. Nitwakora ibitangaza byinshi mu izina ryawe. Niho nzobajinjiburira nti gute? ntaho nigeze mbamenya. Mwabakora ibizira mwe. Allahu akbar. Wewe wishinge gusa. Yesu akubwira ko ari intumwa, wowe ukavuga ko ari Imana. Azokwirukana kuri uwo munsi w'umuhero amazito po. Toka. Takbir. Allahu akbar. Izajya bahabwa icyubahiro. Haleluya. Amen. Ndabona mukijemo samaro Imana bane namwe. Amen. Burya bano bayisilamu bafise ubujyajya bwinshi cyane. Yego. Ariko ntacyo. Mu byo yavuze ngaha yavuze byinshi biriko biraza. Kizima yemeye ko ari umushumba yera. Umva yasize akajambo agira gute? Yera. Mwebwe wanyarera ko n'ubu mukimusabira imigisha ku Mana.
wekora he reka tubandanye rero mu cigwa sivyo none icigwa kivuga giti mbega Yesu ni Imana ubumana bwa Yesu ucumera nk'abajya bagabo kuko kuva kera hose uko twabibonye Yesu wenyine yavuze ko ari Imana baca bahaguruka abayuda bamutera iki amabuye none bane bagabona nk'ubu Yesu yoza akavuga ati ndi Imana ubona batuhava bayamutera mugabo ngo baramwemera ngo bigora muvuga musigiti ubu si ubujyajya ubu n'ubujyajya reka rero tugende mu cigwa nyezina reka ndamwereke rero ukuntu Yesu Kristo ari Imana ikintu cya mbere cyoco akwiye gutahura ubumana bwa Yesu ni nko gufata umwana wo muri maternelle sivyo umwana wo muri maternelle ukamuhereza equation y'umunyeshuri mu 8 est-ce que yo ishobora kandi umurenganije rero bano bantu nivyo ibagora rero gutahura ubumana bwa Yesu ni intambwe umuntu abageze ko gutahura nkuko umwigisha yacenga yabivuze turabatahura kuko iyo ntambwe nayo baragira gute baragerako ariko twabyo ntambwe twarayiteye mu izina rya Imani habwa icyubahiro cyane msomaji nambaba uko tayari yego Abikorino ba mbere 12:3 zana inyandiko Abikorino ba mbere 12:3 haravuga ngo avuga gute Abikorino ba mbere unyumvirize neza ukuntu ngoma ngende igitabo cya mbere cy'Abikorino sawa gatatu kangahe 12 umurongo wa gatatu gatatu 12 umurongo wa gatatu 12 umurongo wa gatatu haravuga ngo avuga gute haravuga ngo 12 umurongo wa gatatu umuyaga uri kurakubona inaongea ikisema nasemaje ico gituma ndamenyesha yuko ata muntu avugishwa na mwemu w'Imana nta muntu avugishwa na mwemu w'Imana avuga ati Yesu ni kivume avuga ngo Yesu ni iki ni kivume bandanya kandi ata muntu ego ashobora kuvuga ati Yesu ni uhoraho nta muntu ashobora kuvuga ko Yesu ari uhoraho atabivugishijwe na mwemu yera Yohana 4:24 nubwo utenda kwasoma havuga hati Imana ni mwemu n'abayisenga bakwisenga mu mwemu no mukore rero nta muntu ashobora kuvuga ko Yesu Kristo ari uhoraho atavugishijwe nande na mwemu none mu abayisilamu mwe kuko muvuga ko Yesu Kristo atari uhoraho mwemu murayifise cyangwa mufise Korani 17:85 zana inyandiko bali mbona unawamaliza kande ya 17:84 na ngapi uno musutura jamani zani inyandiko yani nimeshafika 17:85 Korani 7:85 inazungumza badashobora kwatura yuko Yesu Kristo ari uhoraho zani inyandiko Sulat bin Israel inaongea ikisema inasemaje na wakikuhuriza habari za roho abayisilamu muri bababaza ivy'imwemu sema ngo muze muvuge roho ni jambo linalohusika na Mola wangu ivy'imwemu ni ibintu birabana n'Imana gusa Mwenyezi Mungu tu Imana yonyene nanyi mwebwira abayisilamu mwebwe abayisilamu kupewa katika elimu na bumenyi mwahawe ujuzi ila kidogo kabisa ubumenyi buke gusa na hayo ubwo bumenyi buke nabyo mufise elimu ya vitu visiohusika na roho ubwo bumenyi buke mufise ni bumenyi butajanye n'ivy'imwemu ucundamira rero umuntu yahagaze ngaho Korani ngiye yuko ubumenyi afise ni buke kandi ubwo bumenyi buke afise nabwo nyene ni ujanye n'ivy'imwemu ngo hanyuma yo kwatura Yesu Kristo ko ari uhoraho atabishobojwe na mwemu yera izi singorane mu gifurero bavuga ngo nanga mashi ubongeye ko kandi ndakongeye ko yego rero nta mwemu bagira nafye nanagafite kamwemu bagira niyo mpamvu badashobora guhagaranga bature ko Yesu Kristo ari iki ari uhoraho Imana dufashe cyane acaraza rero atora Bibiliya y'Igiswahili hajya ngo kusoma ikirundi ngo kusoma acasoma rya somo ryo muri Matayo 28:16 gushika 17 nisome jamani soma hii ni kitabu cha Matthew chapter 28 verse bantu gende gato uno murongo yawusomye mu kirundi awusoma no mu Giswahili ashaka kwerekana yuko intumwa za Yesu zitigeze zisenga nde Yesu siko yavuze rero turabe mbega ikirundi n'igiswahili Bibiliya yaranditswe mu kirundi ni byavuguruza Bibiliya original yarigeze ariko mu kirundi ni byavuguruza mu Giswahili ahubwo reka turabe rero ururimi rwatanguriye ikirundi
giswahili ico tubwira zanyandiko haravuga ngo somera mu cyongereza haravuga ngo Matthew 28 verse 16 they say then the 11 disciples ngo intumwa 11 bari yavuyemo went away into Galilee. They went away into Galilee, the mount which Jesus has appointed for them. When they saw him, when they saw him, they thought they worshipped him. They worshipped him. They worshipped him. But some adapted. Hatari sana. Tubonye yuko rero zino ntumwa zaramusenze. Mu Kirundi mwarimu havuga gute? Bamaze babigishwa 11. Abigishwa 11. Rero kuri wa musozi Yesu yari yarababwiye. Bamubonye baramusenga. None bamusenze gute kandi atari Imana? Cyane ni kubera ko Yesu atabwiye ati oya ntimusenge Jose ndi Imana. Kubera ko atababujije. Impamvu atababujije nuko Yesu wenyene yigaragaje ko ari iki ari Imana. Yarabivuze yuko ari iki ari Imana. Abo baba badusomera ngo gusujudu no gusenga. Gusujudu no gusenga. Bakanunama ngaho ku ruhimbi bagashira agatwe ku hasi. Barafise ibibazo cyane. Baba babidusomera ko gusujudu ari gusenga ino musi barabihinduye. Benga ba. Iromurongo bawufuse muri Korani yabo no musi. Rero acaraza ngaho irindi somo. Ariko sayi rimwe 15. Abikorosayi rimwe 15. Jewe cyajya nyene yaciye. Nta bujyaje mfise. Abikorosayi Kristo yarasobanuriye bino vyanditswe nico gituma ndabisigura afise ubwenge bwinshi bw'ijuru Wakolosai moja yake ya 15. Leta mafuta baba. Hata tutaendelea mpaka 16. Shuka Kolosai moja yake ya 15 inaleta mandogo ikisema. Panasemaje? Mpaka 16 inasemaje? Niwe shusho y'Imana itaboneka. Niwe shusho y'Imana itaboneka. Mfura mu byaremwe byose. Akora niko kajambo yaciye afata. Niwe kaba cyane. Bajya bose bacakomera induru ngo. Mfura mu byaremwe byose. Mfura mu byaremwe byose. 16 baca babisigura. Banzureke gatonya ukiraho nyene. Bajya barize. Baze gutora biriya icongereza avuga ati he is the first born superior to all creator. Ibyo birabacanga maruka munsi. Abana yavuga ngo avuga gute? Kuko muri we umva igituma igituma ari imfura. Kuko muri we ariho byo aremewe. Niho byose byaremewe. Ibyo mu ijuru n'ibyo mu isi. Kumbe n'ibyo mu ijuru byaremewe muri Yesu. Bandanya ibiboneka ibitaboneka muri intebe z'icyubahiro urubwami urubukuru urububasha byose byaremwe nawe acaraza asoma umurongo iremegwa kuri byiwe kumbe n'ibyiwe acasoma agace kamwe gusa ngo arahebwe n'imfura abandi barahejeje bana utahure Bibiliya. Bano rero barafise ikibazo. Somera Abaheburayo 5:11. Waebrania 5 yake ya 11. Nipe mafuta Waebrania uko wapi? Hapo usikusumbue baba. Nipe Waebrania 5:11. Waebrania 5:11 inaleta manjonjo ikisema nimeshafika baba, nimefika. Fika kabisa. Inaongea ikisema inasemaje? Tufiseko byinshi byo kuvuga. Yesu tumufiseko byinshi byo kuvuga. Kandi bigoye isobanura kuri mwebwe. Kuko mwabaye ibitumva. Rero Kristo tumufiseko byinshi byo kuvuga kandi bigoye iki? Isobanura. Rero biba biragira gute? Birabacanga cyane. Somera abi Filipi 2 ku murongo wa 5. Wa Filipi 2 yake ya 15. Umvirize mbega Yesu ni Imana koko. Wa Filipi 2:15 inasema. Wa Filipi 2:5. Wa Filipi 2:5 inasema. Inasemaje? Inasema wa Filipi 2:5. Sawa. Mugire wa mutima. Tugire wa mutima. Muri mwebwe. Muri twebwe. Wari muri Kristo Yesu. Wari muri Kristo Yesu. Uwa Yesu.
y'Imana yaragize gute nawe yarasanganye ishusho y'Imana anzureke badusomeye ngo Aburahamu atarabaho ngo nagize gute yarariho kumbe igihe yarariho yarafise ishusho y'iki y'Imana bandanya nawe yarasanganye ishusho y'Imana ntiyiyumviriye yuko kuringanira n'Imana ari ikintu cyo kumira ntiyumvire yuko kugumana ubumana bwo mw'ijuru ari ikintu cyo kumira kwe ariko yisiga ubusa yabira ishusho y'umugurano bimwe bavuga ngo umushumba yera wumvise ibibacanga yabira ishusho y'iki y'umugurano kwari guca bugufi yandi majambo Yesu Kristo ntiyari umushumba ahubwo yabiriye ishusho y'umugurano yabiriye ishusho y'iki y'umushumba acika usa n'abantu biciye muri Mariya ibi birabacanga kandi abonetse afise ishusho nk'iy'umuntu kandi ramaze kuboneka afise ishusho y'umuntu biciye muri Mariya yicisha bugufi araganduka gushika ku rupfu kandi urupfu rwikiye ku musaraba bandanya musi gatoya arabana bavuga ngo icyo cyatumye Imana imushira hejuru cyane icyo cyatumye ashirwa hejuru ikamurutisha ayandi mazina yose wiki yashira kugira ngo yashira amazina yose kugira ngo amavi yose azafukame mu izina rya Yesu. Amina, haleluya. Ariko je biro bintu biranangaza bavuga batabitahuye. Aravuga ngo azafukame mu izina rya Yesu. Twari abe Filipi 2 mbona umuyaga ungiriye nabi. Bandanya 2 10 na kangahe? 5 arabandanya ngo azafukame mu izina rya Yesu. Kandi amavi yose kugira ngo amavi yose azafukame mu izina rya Yesu. Ayije mu ijuru. Ari nagiye mu isi. Kandi indimi zose nubwo bashyira mu rurimo indimi zose icyara rukirimwo baze bavuge ngo Yesu akibaru cyangwa se Yesu n'uhoraho. indimi zose twatureye yuko Yesu Kristo ari nde ari uhoraho mucyara bukivuga ngo Yesu akibaru naam turabizi rero niyo mpamvu nababwiye nti ubumana bwa Yesu kuri bano bantu bagenzi bacu ni nko gufata umwana wo muri maternelle ukamuhereza agafindo ka trigonometry icyayi mucanga uri kurona ibintu. Rero ano masomo yose dusomye yerekana yuko Yesu Kristo ari iki ari Imana mugabo bano baguma babihakana kandi kuba babihakana sigitangaza kuko kuva Yesu akiri hano ku isi avuze yuko ari Imana abantu bamwe bagira gute batora amabuye kugira bagira gute bayamutere. Nababwiye n'ubu yogaruka ndemeza neza nakekeranya ahagaze hano akavuga yuko ari Imana yuko bahava bafata amabuye bakagira gute bakayamutera. Rero ivyo biragira gute birabacanga. Haleluya. Naam, amen. Imana dufashe cyane. Amen. Isomera Yuda umurongo wa 4. Yuda umurongo wa 4 ico ni gice kimwe gusa muri Bibiliya. Ego havuga gute? Amen, reka manze korora neza. Yuda umurongo wa 4 aravuga ngo havuga gute? Ewe Yuda uko wapi mbona kama unanichanganya kidogo? Mwende hivi alishuriwe ndio. Nimeshafika Yuda. Umurongo wa 4. Ayake ya Yuda inazungumza ikisema. Inasemaje? Kuko hariho bamwe batujemo binyangetereza bandikiwe kera guciga kwiteka batubaha Imana bahindura ubuntu bw'Imana yacu isoni nke bakihakana Yesu Kristo niwe wenyene databuja n'umwami wacu. Bacha batubwira undi mwami dufise nka hamwe isoni ijuru atari Imana yonyene ni Yesu nta wundi. Takbir. Haleluya. Amen. Waislam takbir. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Waislam raha sio raha. Raha. Ni wazi kwamba
Niombe wa Kristo na Waislamu tutumie utulivu kwa dakika 15 hizi. Allah, jana nimedhihirishiwa leo kwamba tunavyowafundisha wa Kristo wanapata muda wa kupata somo wa kwenda nyumbani kujipanga vizuri. Jana mimi ndo nimeleta mfumo wa kupita katika lugha ya Kifaransa. Lakini hata leo tena niwafunze lingine ili wakija kesho wao wamejifunza hawa. Kwa sababu mada ya siku ya leo wa Kristo, haleluya. Tena mimi nawajongelea kabisa kwa sababu nyie jamaa zangu, rafiki zangu, wa Kristo wote wanaokubali Mungu amemtuma Yesu aje kufia dhambi zao, mkono juu. Amuna. Wa Kristo wote wanaokubali Mungu amemtuma Yesu aje kufia dhambi zenu, mkono juu. Jamani, kuna haja ya mada tena? Mada imekwisha. Atakuwa Mungu aje tena na ikatumwa. Hivi hapa kuna nina la kuongeza wa Kristo? Hakuna. Mapasta wanafanya shura pale maskini. Wanachanganyikiwa, wanafanya kikao cha dharura. Mada ya siku ya leo, Wakristo wenyewe kwa kinywa chao wanasema Yesu ndiye Mungu na kila goti lipigwe na likiri kwamba Yesu ni Mungu. Swali milepesi sana nimeuliza, hawa wanaokubali kwamba Mungu amemtuma Yesu aje kufia dhambi zao, mkono juu wote wakati ya mkono. Unaona wanaelewa hawa? Kinachobakia hapo, uacheni Ukristo, njooni katika Uislamu. Watakupiga mawe. Haya, wanakataa hawa. Tumuulize Yesu. Mimi naingia kwenye mada sasa. Yesu, wewe ni Mungu au sio Mungu? Yesu anasema mimi sio Mungu na nilipewa kadi nikakwenda kwenye harusi kupiga mpunga. Jamani, hivi Mungu anaweza akakwenda kudorsale pale kula diama? Hivi Mungu anaweza akapewa kadi ya invitation? Akiacha invitation ataingia? Haingii. Nilitoa andiko la sura ya 2 mstari wa kwanza. Injili kama alivyoandika Yohana Mtakatifu. Safi. 2:1. Naam. Inasema. Naam. Na siku ya 3. Safi. Palikuwa na harusi huko Kana. Unasikia, siku ya 3 kulikuwa na harusi huko lisedi lake. Mji wa Galilaya. Safi. Naye Yesu na mama yake. Naye Yesu Mungu wa Wakristo na mama yake Mungu wa Wakristo. Naye mama yake Yesu. Mama yake Yesu Mungu wa Kristo, Mariamu. Alikuwepo. Na yeye alikuwa kwenye harusi. Mungu alifika kwenye harusi. Endelea. Yesu naye Mungu wenu alikuwa amealikwa harusini na wanafunzi wake. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mungu anaenda kula pilao. Mungu aenda kula pilao. Kilichotokea Yesu alivyofika kwenye harusi akapewa kiti cha mwisho. Kilikuwa vipi? Maliza hiyo story pedaya. Hata divai ilipowatandikia mama yake akamwambia hawana divai. Ilivyofikia muda wa kula, mama yake Yesu akaanza kuzungumza, hivi mbona mimi nasikia nina hamu ya kunywa kasoda? Hakuna kasoda. Yesu akamwambia, mama, tuna nini mimi nawe? Mama, vipi mbona sisi tuko huku nyuma? Ubwabwa unaisha kule mbele. Sisi tuna nini? Maliza. Saa yangu haijawadia. Hivi hao servitere bado hawajaniona muda wangu bado. Maliza. Mama yake akawaambia, watumishi. Akawaambia wale servitere nini? Lolote atakalowaambia. Huyu Yesu Mungu wa Kristo, lolote atakalolisema fanyeni. Mwefanyeni. Maliza. Basi kulikuwako huko mabalasi 6 ya mawe. Tulia, inatosha. Jamani, hivi Mungu anaweza akakwenda kwenye harusi wa Kristo eti maliza darasa limefika na wapo walimu wenu ni devoir, kesho wakikuja watakuja na mipito hiyo. Mada sisi Waislamu tunasema Yesu sio Mungu. Si tuko wazi. Ametoa andiko la Wafilipi
andiko ambalo linasema, nisome hilo, Wafilipi 2:1 kichwa cha habari. Wafilipi 2:1 nasema, Kilipita andiko eti kila goti lipigwe na kila ulimi ukiri kwamba Yesu ni Bwana na Mwokozi. Maliza hiyo. Waraka wa Paulo mtume kwa Wafilipi. Waraka wa Paulo ni barua aliyoiandika Paulo. Tumtizame Paulo sasa. Je, Paulo, wewe umeyazungumza maneno haya ni maneno ya Mungu au si maneno ya Mungu? Paulo anasema maneno yale si maneno ya Mungu. Wakorintho wa 2:11 aya yake 16. 11:16 inasema, sikiliza Paulo sasa. Nasema tena. Sikiliza Paulo anasema, nasema tena. Mtu asidhani ya kuwa mimi ni mpumbavu. Lakini mjaponidhania hivi, mnikubali kama mpumbavu. Safi. Ili mimi nami Paulo nipate kujisifu ngaa kidogo. Unatuletea maneno ya mpumbavu bwana. Ninenalo silineni agizo la Bwana. Paulo anasema ninachokisema sisemi kama amri ya Mungu ila bali kama kwa upumbavu. Unatuletea maneno katika ujasiri huu wa kujisifu. Unamleta mtu anakuja kujisifu hapa. Hivi Yesu hawezi akasema kwamba mimi ni Mungu? Unatuletea habari za Paulo. Sikiliza, mimi nikupe andiko la Yesu. Yesu mwenyewe kwa kinywa chake. Nisome kitabu cha Mathayo sura 27 aya ya 45. Pedani nisome hiyo. Inasema Mathayo 27 naam 45. Naam. Kwa wale wanaosoma na kuandika. Safi. Inasema naam Mathayo 27 40 ngapi mwalimu? 45. Inasema basi tangu saa 6, huyu ni Yesu, tangu saa 6 palikuwa na giza juu ya nchi yote hata saa 9. Na kama saa 9 naam, Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu akisema. Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu akisema, Eloi Eloi, Eloi Eloi, lama sabaktani. maana yake, Mungu wangu, Mungu wangu, Mungu wangu, Mungu wangu, Mungu wangu, Mungu wangu. Hao alisema Mungu mwenzangu, Mungu mwenzangu, Mungu mwenzangu, Mungu mwenzangu. Alisema Mungu wangu, Mungu wangu. Mbona umeniacha? Unaona? Wao wamesoma Biblia hao. Wasome wapi hao? Ule Mkristo kule ananiambia, sijalisomaga hilo kanisani. Hawezi akakufunulia. Wallahi hawezi akaja Mkristo hapa. Akaja Mkristo aliyeshiba maandiko atoe andiko hili limoja. Yesu kwa kinywa chake, Yesu kwa kinywa chake aseme mimi ni Mungu. Tena nawapa ofa walimu 3 watoe andiko kwa wakati mmoja. Wametoa wapi habari za Paulo dadangu? Eti ameshatoa hizo habari za Paulo. Mada iko wazi. Nisomee Pedaya. Mimi nadhani wa Kristo pamoja na Waislamu waliokuwepo hapa tunatumia muda huu kwa sababu ifike mahala watu waamini kwamba Yesu sio Mungu, wanaokubali kama Yesu Kristo amemfufua Lazaro mkono juu. Unaona hivyo wanakuwa wadogo juu ya aibu, wanajua kitu. Aremera ko Yesu yazuye Lazaro amaboko hejuru. Unaona wote wanakubali. Tushushe mapasta hapa hawawezi jua ni pazito hapa. Pazito kweli hapa. Hawawezi kabisa. Nisomee kitabu cha Yohana sura 11 aya Yesu akitaka kumfufua Lazaro. Soma hiyo Pedaya. Nasoma Kirundi baba. Hamna shida. Ubutumwa bwiza nkuko bwanditswe na Yohana 11:41 haravuga nuko bakuraho ikibuye. Safi. Buno Yesu ararangamiza ati Data ndagushima ko wanyumvirije. Endelea. Kandi nari sanzo nzi kunyumviriza ubudasiba. Ariko kubw'aba abantu bahagaze hano ndavuze ibigi kugira ngo bizere kari wewe wantumye. Waislamu takbir. Allah. Wakristo wanaokubali kama kupitia andiko hili Yesu anasema na yafanya haya ili watu waamini kwamba wewe Mungu ulinituma. Wanaokubali kama Yesu alitumwa na Mungu mkono juu. Wote wamesilimu.
yani wote wamekuwa Waislamu. Haya, wanaokubali Mungu amemtoa Yesu. Alafu wa Kristo ni, mimi nadhani kwamba waji makini katika kusoma. Jana ametoa andiko la Yohana sura 3 aya yake 16, inasema kwa maana hii Mungu ameupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee. Leo tena anakuja kusema Yesu ni Mungu, wakati jana unasema ametolewa na Mungu. Hivi nyia amwaji makini katika kusema? Jana alisema mtoto wa pekee, leo anakuwa Mungu tena. Unaona tatizo la Wakristo. Wakristo wafike mahala tunapokusanyika pamoja na mapasta hawa. Mapasta wao wanajipanga vya kutosha. Mapasta wao wanajipanga vya kutosha, kwa sababu sisi Waislamu ukituomba andiko tukupatie andiko penye linasema Yesu sio Mungu. Bwana sisi tunazo nyingi. Luka 6:12. 6:12 Luka. Luka 6:12 inasema, naisema kwa Kirundi. Safi. Inasema, Murio misi Yesu avayo. Huyo ni Yesu anatoka. Murio misi Yesu avayo. Yesu aja kumusozi gusenga. Hivi Yesu ni Mungu, ataenda kumuomba Mungu gani na yeye ndiye Mungu? Haijakwisha. Tunamaliza pita, endelea. Yesu aja kumusozi gusenga. Yesu akeshijoro asengimana. Hivi kweli, hata kweli wa Kristo mnasemaga Waislamu tuko wabishi. Hivi lo andiko haujaliamini tu. Hivi pasta uko hapa, hivi pastor unaweza ukapanda hapa ukasema Yesu ni Mungu? Yani katika watu wanaaibu kwenye macho ni mapasta. Wakaushi kweli hao. Yani piga andiko nalo litaka, wanajifanya hata wakapui. Hizi itaingia kapua. Maandiko yako wazi. Sisi Waislamu tunakiri kitabu cha Marko sura 12 aya yake ya 28. Marko 12:28. Marko 12:28. Haravuga bari mabasibira akavuga. 12:28 haravuga. Hazuma mu banyabwenge bivyanditswe. Panakuja mtu mmoja kwa waandishi akafika kwa Yesu. Yumva babazanya, akasikiliza wanasemezana. Amenye ko bishuye neza aramubwira ati. Aramubaza ati. Anamuuliza Yesu. Ibwirizwa ry'imbere muri yose. Ibwirizwa ry'imbere muri yose. Nirihe? Ni ipi? Nirihe? Sikilizeni majibu ya Yesu sasa. Yesu aramwishura ati. Nimwumve ati. Iry'imbere niri. Ngo nimwumve yemwe Abisirayeli. Nimwumve yemwe abanyakinama. Uhoraho. Imana yacu. Ni uhoraho wenyene. Waislamu takbir. Namana zibiri batu. Babahende. Muhendo amuona. Wanacheka wa Kristo. Mimi na imani hapa kuna watu wazima wa Kristo wanaelewa maandiko ya Mungu. Kuna Wakristo wako hapa wanaelewa maandiko ya Mungu. Isipokuwa hao watoto tu wa kanisani ndio wako hapa. Bwana Yesu, sema nami, tumtumikie Bwana. Haleluya. Alafu akimaliza ule mumisi wa kanisani lazima uje. Amina. Lazima uwe. Someni maandiko. Inasema Yohana 17:3. Safi. Kwa Kiingereza. And this is life eternal. Sikiliza Kiingereza. That you be the only true God. Safi. And Jesus Christ whom thou hast sent. Jesus is the messenger, not the God. Waislamu takbir. Waislamu raha sio raha. Takbir.
ashimiwa. Wakristo haleluya. Waislamu takbir. Allahu akbar. Wakristo n'abayisilamu muhagaze ngaha. Munyemerere mwese murye imisoso y'isamaki amagufa muyate. Umvirize ikibazo canje. Ruka 1:39 haraka Luka 1:39 haravuga muri iyo minsi Mariya arikora agenda yihuta aja mu mugamba mu gisagara cy'Yudaya yinjira mu nzu kwa Zakariya aramukanya na Elizabeti maze Elizabeti yumvise indamukanyo ya Mariya inda ikinagira muri we Elizabeti yuzuzwa mpwemu yera avuga n'ijwi rirenga ati mu bagore urahiriwe n'imbuto yo mu nda yawe nayo irahiriwe. Banyakubaho bapateri ntihabe ubufana. Imana n'urubuto cyangwa Imana niyo yaremye urubuto birumvikana neza. bate badusobanurire Imana n'urubuto cyangwa niyo yaremye urubuto. Matayo 11:25 haravuga hapo sawa. Muri ico gihe Yesu aravuga ati ndaguhimbaza data wewe mwami w'ijuru n'isi. Simamia hapo. Yesu ti ndaguhimbaza data wewe mwami waremye ijuru. Aba batubwiye ko Yesu ari we yaremye iki? Ijuru n'isi. Nawe ashimagije umwami yaremye iki? Ijuru n'isi. Nibadusobanurire aya majambo Yesu yavuze yanyweye iwaragi canke ntayo yari yanyoye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waislamu takbir. Ikibazo bazike ngaha kirimo A na B. Ikibazo ca mbere kimuri Luka 1:39. Ikindi kiri muri Matayo kimuri Mwalimu. Waislamu mwogoje bandani. Mwogoje bandani. Waislamu takbir. Kabisha mutaka. Urakoze Masudi. Aba bene wacu namana ababariye nibaza ko ego barize sinovuga ko batize mugabo barafise ahantu bagarukirije kandi amategeko niyemera ibibazo bibiri. Ngo kimwe muri Luka ikindi muri Matayo. Kimwe muri Luka ikindi muri Matayo. Ikibazo kimwe nabaza kimwe amakishije wumva gifise ingufu turacabigisha abazi gifise ingufu. Wakristo haleluya. Murafasha yewe sishaka kugorana kubera turi kwicigwa kivuga ko Yesu ari iki. Nasomye muri Bibiliya ko Yesu yahimbaje Imana ijuru n'isi nawe ari iki. Nubona ko bisobanutse. Sawa sawa. Nawe nyene yaranzi ko yakoze iki? Ikosa. Amakosa. Aha turategura na wewe. Waruzi. Mwalimu Hulama. Hulama Habibu Gervazi. Ingo umariro ute bavuga kutetanura kugira gute Yani kudendura voilà le terme. Voilà le terme. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Amena. Abajikazo ciza ati Yesu yaseze Imana yo mu ijuru. Sibyo yabajije? Ego yasenze Imana yaremye ijuru n'iki n'isi. Ubwa mbere abigisho bagiye berekana ngaha bayerekanye yuko Yesu tumufise ko byinshi byo kugira gute byo kumuvuga ko ashaka kumwita umuntu Imana umwana kuko tumufise ko byinshi byo kugira gute byo kumuvuga ko akora ikirengeye ivyo ariko arengeye ivyo byose kubera ko acabiki ni Imana. Yohana 10:30 bavuga gute? Igitabo cha Yohana 10:30 hari amajambo avuga ngo jewe na data turi iki? Jewe na data turi umwe. Yesu na data ni kintu kimwe ntushobora kubitandukanya. Baca bagira ikibazo cy'uko
yarasenze, sio ngorane yao. Kitabu Mkweli Mwaminifu juzu ya kwanza na ya pili ukurasa wa 154 nipe majonjo. Kitabu Mkweli Mwaminifu. Umbiliza. Mu gitabo Ukweli Mwaminifu urupapuro uyumva juzu ya mbere ni juzu ya kabiri urupapuro rw'ijana na 54 na ala wabo na ala imana yabo nayo nirasenga none isenga hehe somera avuga gute Hakika Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu umbiliza ngo hakika Mwenyezi Mungu ngo atange kuora imana Na malaika wake. na malaika biwe. Hakika Mwenyezi Mungu na malaika wake. Atange kuora imana na malaika biwe. Wanamsalia mtume, wanamsalia mtume. Baramusabira Muhammadi. None ikibazo ngiki niba wora imana na malaika biwe bamusabira Muhammadi bamusabira kwande. Mutangazwa nuko Yesu yasenze none mwebwe ala n'abamarayika biwe basabira Muhammad kwande. Usi ngorane basabira Muhammad kwande. Kuba rero Yesu yarasenze singorane ni kubera ko yari amaze guhinduka iki umuntu. Yesu yari amaze guhinduka umuntu. Barabihaririye Yohana 14 avuga gute? Yohana 14 haravuga ngo Yohana 14 avuga gute? Kandi jambo yihaye umubiri. Kandi jambo yihaye umubiri. Kandi jambo yihaye umubiri abana natwe. Jambo Yesu yambaye umubiri abana natwe. Yitegereza ubwiza bwiwe. Allah imana yabo irasenga. Kuba rero Yesu arasenze si nibisanzwe nuko yari amaze kwihindura incarnation mu gifaransa. Yari amaze kwiha umubiri. Yari amaze kwiyambika umubiri. Uyo kubera iyo mpamvu rero niyo mpamvu yasenze. Ariko ala n'abamarayika batamubiri bari biyambitse basenga kwanda. Umiriza ribanda nyize rero. Umira tubiri. Somera bi Filipi. Somera bi Filipi nako Yohana wa mbere 5:7 n'uwa 5 mu Giswahili. Havuga gute? Baduha igitabo cy'igiswahili batwaye hariya. Igitabo cy'igiswahili mutu yarukiriza Bibiliya yacu igiswahili. Havuga gute? Yohana wa mbere yarutsa reka gutakaza umwanya. Batuzanira igitabo cyacu cy'igiswahili kiriyo. Igitabo cyacu cyanyarutsa. Narutsa umwanya uraheze. Yohana wa mbere 5:7 havuga gute? Namusingorana. Yesu yasenze kubera ko yari amaze kwambara umubiri. Yohana wa mbere kangahe? 5:7 havuga gute? Umiriza ngo namwe ndiye ashuhudiaye ngo mwemubwiwe niwe yatura no majambo. Kwa sababu roho ndiye kweli. Kubera ko mwemu ari we kuri. Na maana kandi bisobanurwa wako watatu washuhudiao. Hariho batatu babishingira nahe. Mbinguni Baba. Ngo abo bari mu ijuru ni Data na Neno na Mwana ariwe Jambo na Roho Mtakatifu. Ndiye na Mwemu Yera. Na watatu hao ni umoja. Na watatu hao ni Mungu umoja. Iko bikanga Uislamu. Mwemu, Data, Umwana, ni Imana imwe. Umviriza Imana y'Abayisilamu, ubutatu bw'Abayisilamu, maelezo 6 40 arimo kurobanura. Twebwe ubutatu bwacu ni Data, Mwana na Mwemu Yera. Umviriza ubw'Abayisilamu Mwenyezi Mungu. Bigerekana yuko abatizera bakera babo byavuga kubizanyira kubaha Imana bandanye. Kuliko Waislamu wa zama hizi. Musumba Abayisilamu bakino gihe ubutatu bw'Abayisilamu. Wanaomba mizimu. Imana bwa mbere mizimu na makaburi. Makaburi na majini. Na majini. Ubutatu bw'Abayisilamu. Makaburi na majini. Makaburi na majini.
ubutatu bw'abisilamu izimu makaburi na majini. Wakristo ndabinginze mube abanyakuri ntimushigikire ikinyoma kubera ubufana. Ubufana ntegera nimuntegere. Jamfise rya jambo sindahava. Yesu yavuze ngo iki? Ndaguhimbaza wewe data mwami waremye ijuru n'iki n'isi. Yesu yemeje ko hari Imana yaremye ijuru n'iki n'isi. Acavuga ngo Yesu niwe yari Imana ngo aca yihindura iki umuntu. Yakobo 17. Yakobo 17. Yakobo 17. Mwaribo Yakobo 17. Haravuga mwaribo ejo wari wavuze ngo bandihiye itike y'ugusubira umone ngo Imana irahinduka. Ngo Imana irahinduka. Ngo Imana yihindura umuntu. Reka dusome twumve. Yakobo 17. Nimuzimire bene data nkunda. Nimuzimire bene data nkunda. Nimuzimire. Nimubareke babijana. Gutanga kose kwiza. N'ingabire yose. Itunganye gose. Biva mu ijuru. Vyururuka biva kuri se w'imico. Adashobora guhinduka. Adashobora guhinduka. Canke kugira igitutu gitewe no guhindagurika. Imana ntihindagurika. Yamba Yesu yarihinduye kumbe siki si Imana. Abayisilamu n'abatemwe nibo batemera Yesu n'ubutatu. Nitagiye gusoma rongo aronse inyigisho. Mwarimu abahomvya. Umviriza. Yagiye kubahomvya. Umviriza ronyeruke n'umwanya. Qur'ani takatifu 57:3. Mwumvirize ikibazo canje. Ikibazo cy'umwarimu soma. Qur'ani nabeki sema. Yeye ndiye wa mwanzo. Umviriza. Wewe niwe w'intango, uwitangurira naye ndiye wa mwisho. Wewe niwe w'intanguriro kandi niwe w'iherezo. Naye ndiye wa dhahiri na wasiri. Niwe agaragara kandi niwe atagaragara. Naye ndiye mjuzi wa kila kitu kandi niwe azi byose. Ikibazo canje uyu ariko aravugwa hano muri Qur'ani 57:3. Wa mbere w'iherezo agaragara kandi atagaragara kandi azi byose ninde? Naam. Swali hilo. Ikibazo canje cyumvikanye. Wa mwanzo na wa mwisho, yani alfa na omega ariko aravugwa muri Qur'ani ninde? Hawa wanataka sasa wafundishwe, kwa sababu mitoka jana nishawaambia kwenye Qur'ani huko paacheni. Hapawezi. Njooni mtame na Biblia. Katoa aya kwenye Qur'ani. Katoa aya kwenye Qur'ani. Mungu ndo anazungumzwa. Mungu ni wa mwanzo na ni wa mwisho. Huyu ni Allah. Tumuulize Yesu. Tumuulize Yesu. Yesu. Kuna Wakristo wako hapa. Wakristo wanataka kusema kwamba eti Yesu ni Alfa na Omega. Huko mimi napavunja. Yesu yeye sio wa mwanzo na wala sio wa mwisho. Takbir! Kwa ushahidi sasa wa Kristo, nisome kitabu cha Yohana sura 16 mstari wa 7. 16:7. Sikiliza Yesu huyo. 16:7 haravuga. Ariko je Yesu ndababwira ukuri. Ikizogira ico kibamarira. Nuko jewe ngenda. Kuko ni ntagenda. Umwitsa ntazoza kuri mwebwe. Tulia, inatosha. Kumbe Yesu inabidi afanye nini? Aondoke. Akishatoka panakuja wa mwisho. Yesu sio wa mwanzo na wala sio wa mwisho. Umviriza. Jewe nabajije ikibazo kiri muri Qur'ani 57:3. Avuga ngo wewe niwe wa mbere, nukuvuga ni Alfa, kandi ngo niwe w'iherezo Omega. Tabaza ati uwari karavugwa ngaho ninde? Umwarimu avuye nk'abo Abayisilamu yanyishuye neza cyane. Imana imuhezagire. Kuko yanyishuye ati Alfa na Omega
ni izina ry'Imana, ni Imana. Turabe rero iyo Mana iri kiravugwa yitwa Alpha na Omega, ni iyihe? Ibyahishwe Musamaji 1:8 munyumvirize. Basha Yohana 1:8 hari amajambo avuga ngo umviriza Alpha na Omega. Abakristo, haleluya. Ndasabye mutekane mu nkurikire, sawa? Mutekane mu nkurikire, mumviriza inyishu itomoye. Alpha na Omega ni izina ry'Imana. Hano bari bavuze ngo nimwerekane ahantu Yesu yivuga ko ari Imana. None araruki yavuze ngo jewe ndi Alpha na Omega, itanguriro n'iherezo. Aho nyene 17:18 twende. Zasho Yohana 17. Oya 1:17